Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Olivier na Nathalie twongeye gutegwa iteka iminsi yose turonse opportunité yo kuvuga ivya Yesu yo kuvuga ijambo ry'Imana ritubwira kuvuga ivyizigiro biri mu Mana nukuri ni ikintu kituryohera tumaze iminsi turiko turiga kuvyerekeranye na identité hari abantu rimwe na rimwe bavuga mbe turacari muri identité oui turacari muri identité n'urwobo runini cyane ariko usanga rwarabaye nk'urufatiro rw'ubuzima bwose ntahuja uhabure ica identité burya imigenderanire ugira n'abantu yubakiye kuri identité imigenderanire yawe n'Imana yubakiye kuri identité akazi ukora kubakiye kuri byose satono to y'iyo sujet rero nico gituma tugomba kubahimiriza no kubatumira kumviriza ibi biganiro kubifatira umwanya bigasa nka sujet d'étude ukiga ukamara umwanya ukarimbura et surtout ntituvuga vyose ureka Imana nayo ikubwira ibisigaye niyo ifise vyose nishobora kukubwira nishobora kukwiyereka kandi intumbero yacu nuko Yesu ari we yogaragara turiko turiga seri y'ibikomere ndazi yuko ni seri izosusita ibibazo vyinshi mu bantu izoshira habona ibintu abantu bari baragerageje kwamfwisa canke kunyegeza muri bo bizoja habona bimwe bizosa n'ibikibabaza ariko nagomba kubabwira ngo nta gikomere Yesu atokiza kandi cyamuzanye kw'isi no kugira abantu bashobore gukira hama ikindi naco nuko Yesu umve yaje kugira ngo intama zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse mwibuke ko turi mu kiganiro baho mukwiriye kubaho dukwiriye kubaho ibikomere rero ntibitwemerera kubaho Imana rero ibahezagire kaze ndagomba kubibutsa yuko dufise niyo chaîne ya YouTube yitwa baho ndazi yuko hari abo vyorohera hari nabo bigora ariko kubo vyorohera mwibuke yuko ari muri baho podcast kandi ni wajja ko rimwe cyangwa kundi ni vyiza yuko wiyabona hama ugafyona no kuri kaya gakenkeri ka notification cyangwa kugwibutso kugira ngo iminsi yose yo dushize ko ikiganiro gishasha ushobore kuvyibuka nagomba kubaha rero Nathalie abaramutse nawe kandi uyu munsi tugomba gutangura tubapresenta ibikomere bitandukanye bishika mu mushaha wacu kuko mwibuke yuko tugeze aho turiko turiga ku mushaha wacu mwibuke umuntu agizwe n'ingingo zitatu impwemu umushaha hamwe n'umubiri rero mu mushaha wacu mu kintu cyose gikora ko relationnel cyangwa imigenderanire gitusha ubwo rwego rw'umushaha hari abantu mufitanye ibibazo n'abandi rimwe na bimwe ugasanga babishyize kuri kote ya dayimoni na satani n'ibindi ariko ugasanga nakagwara kumbure wowe wifitiye cyangwa akagwara uwo mwene data wundi afise sivyo tubanye n'abantu hari abantu bankurikira bamaze iminsi badukurikira rimwe na rimwe bakavuga bati none twari tuzi ko umuntu yakiriye agakiza ivyo vyose biheba biheze mushobora kubishingira intamwe mu nyumviriza abamaze imyaka irenga 3 bakijijwe barazi yuko hari ibintu bakigwana navyo rimwe na rimwe hari n'abacika intege bakibaza bati kumbure sinakijijwe nk'abandi kumbure hari ubundi Yesu nkwiriye kwakira hari ubundi Yesu akeneye kunyuzura ariko nagomba kubabwira nta wundi aza kukuzura yaraje arakuzura mu mutima wawe aza mu mutima wawe hama icyo agomba ni ikintu guhingura umushaha wawe amen Inge rero ndabahereze Nathalie nawe abaramutse anatubwire mu ncamake bega ivyo bikomere tuzovuga ko nibi ndabaramukije kandi nukuri n'igihe ciza cyane cyo kuganira namwe kandi ndasaba abantu bose bamaze iminsi badusengera babandanye badusengera cyane muri kino gihe turiko turavuga ivyerekeye ibikomere kuko ico twanka no kuvuga nabi kugira ivyo bikomere bihave biremba ni uhava vuga nti buryo utanze umuti utameze neza ugatanga surdose cyangwa utanga dose itariyo rimwe na rimwe birashaka kugorana rero abantu badufise ku mutima bantu b'Imana mu dusengere Imana iduha ubwenge tumurikire idutahuze kurusha ntituvugisha ivy'umuti vy'ubwenge ariko tuvugisha umutima w'Imana rero nkuko ivyo bivuze tuzovuga mu mwanya munini je ndibaza ko tuzovuga vraiment umwanya munini tuzoganira gose kuri ivyo bikomere ariko muri rusange babishira mu migwi 5 urumva ni migwi irimwo uguhebwa l'abandon ugutabwa le rejet
ukurenganwa l'injustice, uguhemukirwa la trahison, ukumaramazwa l'humiliation. Izo blessures zose uko kumeneka kose jini yaza ko ata muntu umwe atazicamo, umuntu wese arabicamo, ariko nibaza ko hari kimwe kiganza ikindi. Twarigeze kuvuga ku vyerekeye amatemperament. Umuntu wese avuga ati tiens ndibona hajya ndibona, umuntu wese arafise ama pourcentage nivyo, ariko ni kimwe n'ibi vyerekeye ibintu vy'ibikomere byose birafise nta muntu atahemukiwe uba kw'isi biragoye, nta muntu atatawe canke atabaye rejeté par rapport ikintu canke atumvise ko aranganijwe canke yumva umenga bamuhemukiye, ariko bivana na ryari ico gikomere cabaye n'ingaruka zagize mu buzima bwawe, sivyo? Nk'umuntu yahukanye birababaza, ariko nk'umuntu yashwanye n'umugenzi bisanzwe kumva baravanye mu bugenzi, beneda murashobora kumva mwese mwenga muri rejeté, ariko ibwina ntimuvyumva kumwe, umva bivana n'uburemere bw'ico gikomere hama na ryari wakironse. Nk'uko twabivuze muri no misi heruka, burya ivyo bikomere bifise ryari bidufata bitubabaza iyo tukiri bato, birafise ingaruka, niho biba vyahereye, ego niho biza n'ivyamwa bibi kare, niko no bava mvuga. Rero iyo wahemukiye ufise imyaka 40, wararonse mu mutima wawe bagage emotionnelle ituma n'abaguhemukira uridoga, ariko nta camwa kibi kiza kuvamwo nk'uko uba waciye muri ico kibazo ukiri muto cane, ukiri umwana muto, ukivuka, sivyo? Bisigura yuko ingaruka si zimwe bivanye ninge nawe wiciyemo, bisigura ko n'ukumugara si kumwe. Urumva nk'uwo buze umuvyeyi akiri muto afite imyaka 2 akumva umenga yarahebwe canke yaratawe kuko yumva umenga yaciye mu situation zidasanzwe, n'uwo buze umuvyeyi afite imyaka 20, n'uwo buze umuvyeyi afite imyaka 40, bose bazokumva baba batawe, ariko ingaruka si zimwe kuko umwana aracakura, kuko mu buto bw'umwana niho gihe ibintu bikomeye bitangwa mu buzima bwiwe. Donc ni ikintu gikomeye tuzotangura kuvuga, tuzotwerageza kuvuga neza, ariko nashaka vy'ukuri mufata umwanya ntimurabe n'abandi. Hari igihe kenshi ukurumviriza amahodi uvuga ati yo naka ndamubonye, none wirabe uvuga uti Mana ni abangwaye tini nabandemvye vraiment ndagusavye ungendere. Vy'ukuri hari igihe wicara ukasanga wari uremvye atavyo waruzi, je n'ukuri uko imisi igenda sikana bwa ntirega Mana aha ndaharemvye, rega Mana ibi ni nabibandanye bizova bikomeretsa abana banje, ego nivyo ariko Mana mu bwenge murikira mfasha. Nico gituma ijambo ry'Imana ryuzuye amaverse menshi ngo sinzoguta sinzoguheba ndi kumwe nawe. Amen, amen. Uriko uravuga amajambo y'Imana ucinyibutsa umurongo uvuga ngo nyina yo kwibagira uruhinja yavyaye, ngo naho ivyo vyobaho, naho ivyo vyoshoboka, ngo jewe sinzoguheba. Nkuko Natali yarabivuze, novuga ivyo bikomere vyose uko ari 5 vyose umwanya duhura navyo, introduction yavyo iba tukiri bato mu buzima, ibisigaye nibiza vyiyongera canke bitoneka inkovu z'ico twaronse tukiri bato, kuko novuga co gushikira kidafise ahandi agatoboro bicamwo, donc iyo faye yasizwe n'ivyagushikiye ntivyo gukorako, ariko nuko biza hari agafaye kaba karabaye muri wewe. Kandi nagomba kubabwira ivyo bikomere ntibimeze nk'ivy'umubiri, si bikomere biri ahantu abantu bose babona, ni bikomere kenshi bishikana nyene gukomere kusanga yaribagiye, ariko amareaction akora ugasanga kushobora kumubonera hanze cyane biciye muri ibi vyigwa muzobona mwiro tuvuti je sinahura ntahura igituma ibi nibi ndabikora, aya mareaction yanje sinahura ndayatahura. Hari igihe abantu bahora bambwira bati urarenza, hari abantu bahora bavuga bati oya ibi bintu oya donc nanje sintahure, nukubera n'ibintu biza ugasanga biratekeye biri enfui, biri bwina biranyegeye ku buryo nawe usanga warapashije autre chose, ariko muri wewe muri capacité y'ubwenge muri ame yawe urafise ico no kwita abashakashatsi bita la partie consciente na la partie inconsciente. Nukuvuga hariyo ivyo wahuye navyo ucibuka, ushobora gushirako amajambo ukita izina
ukavuga ko uti nibi ni iki gihe n'aya masaha ni naka, hakaba n'ibindi ntushobora kubivuga, ntushobora kubisitua, ariko muri wewe birimwo, biratekeye muri wewe. Rero ikibazo umuntu ashobora kwibaza, none ivyo mugira mutekurure, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo twibagire ivyakahise ntidusubire kwibuka ukundi. Umuntu ashobora kuvyibaza ati none bifise intumbero iyihe? Ariko nagomba kukubwira ngo ikintu cose wahamvye, ijambo ry'Imana iyo ritubwiye ngo mwibagire ntiritubwira ngo muhambe. Ico rero utakize, kuko Yesu araza akatuma dukira, agaduha pouvoir canke capacité, ubushobozi bwo gushobora kwibagira. Ariko ingorane nuko twihambira, iyo rero twihambiye ivyo twahanze vyose, kumbure niyo bidasokorotse birabora, tukumva umunuko. Ahubwo na kenshi ibibazo canke ama circonstance niyaza kutwere buye ntibihambikwa vy'ukuri. Ama circonstance, abantu, ama reaction y'abantu niyaza kugarura, niho tubona ko tutibagiye. Ukazobona urababaye, situation irabaye, ukumva umutima urasimvye, kwiki none kwiki imisi yose ingeze imbere y'iki kibazo canke ikibazo gishusha niki, mfata uko ofo ntitwa twarabihamvye, ntitwa twaranavyibagiye. Kuko iyo wibagiye ikintu kiraguha amahoro, iyo wibagiye urasinzira, n'est-ce pas? Ariko iyo utibagiye ikintu cyose kirasura kikagaruka cyane gose. Ivyo rero birashikira umuntu gushikaho n'igihe usanga nk'iyo haguye imvura, kubera mu gihe c'imvura wahuye na situation kanaka, ugasanga ivyo ico gikomere, iyo wumvise izina kanaka, iyo wumvise umuhumuro, odeur, parfum kanaka, uca wibuka ico kintu. Iyo bakubwiye ijambo kanaka, hari igihe umuntu ashobora kuvuga ati oya Natale nawe wagize vyinshi, nuriki ikintu yakubwiye, mugabo ico yakubwiye kivyo wico wabwiwe ufise imyaka 5 muri iyo context wari urimwo, ukicara ahantu ukavuga uti ibi bintu none bimeze gute. Aha rero n'ikindi twagomba kuvuga imbere yuko tuvuga ivyerekeranye n'ivy'ibikomere, tugomba kuvuga hari ibintu tuzovuga, ni isigano cita mu Kirundi ama reaction canke inyifato umuntu agira zitumwe n'ibikomere, ariko ku wundi zishobora kuba ziri naturel kubera zihwanye na temperament yiwe. Nico gituma nagomba rero ahantu tujya twitiranya ibintu vyose ngo igituma yitaho abantu ngo nugubera igikomere cibi bintu. Oya, ashobora kuba yitaho cyane abantu kubera ari umusange, abasange niko bameze. Hakaba n'abandi rero bidasanzwe biri muri we, ariko ari uko agomba kwiyatasha no kumira ku bantu kubera yatawe canke ivyo yahuye navyo. Donc ni vyiza kubimenya. Ikindi naco tutarinjira mu madetail, nagomba kubabwira ngo igikomere, iki kintu mucumve neza, igikomere ni evenement, ni circonstance canke ni kintu, ariko sico kidefinise uburiwe. Kuko abantu benshi iyo bumvise inyigisho nk'izi, hari igihe bagera ahantu bagaca batangura kwiyita ibikomere. Umve, igikomere ni ikintu cagushikiye, sico wewe uri. Gisigura ko gishobora kugenda, gisigura ko niyo kigumyeyo gishobora kuguma ngaho, ariko igihe wagitahuye uti uri igikomere nturi jewe. Iyo niyo novuga fase ya mbere y'ugukira. Kandi ikindi naco Bibiliya abantu bose tubwira bamaritse l'histoire, bakoresheje ivy'agaheta, bose tuzogenda turabona yuko ari abantu babaye mu bikomere vy'ubuzima bwabo. Akarero gasanzwe kihuta, turavye Dawidi iyumvire umuvugisho, araja aravuga ati ni mu ntorera abana bawe. Gerageza mwimagine umuprofete avugana n'Imana mu rugezo rudasanzwe, araja akakubwira ati ntorera, ugire selection mu bana bawe, untorere kuko Imana yantumye ikintu kidasanzwe, hari mission nzoza gukora. Hama umuvyeyi akegeranya abana biwe akibagira umuhererezi. Kenshi mu bisanzwe umuhererezi niko kama kazi imbere, agahererezi niyo ugabuye ni kubanza kugaburira, iyo waguze turyoshe ni kubanza guhako. Kubera iki? Kuko wumva muri wewe kari vulnerable, umenga kari faible, umenga nakuguproteja kurusha.
gerageza wewe wiyumvire Dawidi aribagirwa na se ariko Dawidi yabaye umwami akomeye abo w'Imana yita ngo l'homme c'est l'homme au cœur, umuntu umutima wanje wihimbarirwa. kenshi noneho umuntu ariko araraba n'ubuzima bwabo iyo ico kibazo utigeze ugiregla kirasura kiragaruka kuko uravye ubuzima bwa Dawidi abana biwe baramugize akantu Absalomu yaramwirukanye donc il a rejeté donc ni vyiza yuko dutahura yuko iyo ikibazo tutagifatiye umwanya kiraba kibi hama iyindi particularité y'ingorane yo kubabara ya blessure no kubabara donc igikomere kirababaza ça veut dire ngira nkire gucya kubera alors que iyo bari ibintu biri naturel ubikora gutyo urinda kuvyiyumvira wasanza wagiye dufate nk'umuntu avuga ati jewe ngiye ntezo gukora ibintu ndumukore hiki ntezo kubikora straight to the point namniruka sinavyibaza sinibaze abandi bavyiyumvira ukacuba n'umusanga yo barakomeresa bwa ati abantu narabihaye muri domaine muri iki gice c'ubuzima sinzosubira ukacu usanga ari yumije muri iyo domaine aranumye arababaye atasigaye yajisa nko mu colérique bitasanzwe biri muri yo kandi mu kubikora bababara biza kuvyura ibintu bitari byo rero ni byiza ko dutahura nko kuri ivyo bivuze muzotahure musaba Imana iki gice si cyo kuvuga ngo wowe uragwaye ibi ngo ujya narabibonye ni byiza ubimenye unamusengere c'est bien ariko ubwa mbere na mbere tuzi imbere y'Imana Imana ubwo sindemvye mbega Mana bwo hari ahantu muri mu buzima bwawe ijambo ryawe ritaje kumurikira ego narakwakiriye ego nivyo mu mpemu ndi mushasha ariko nta vyumba byo mu mushahi wanje ntigeze ndaguhereza hari abantu benshi twaganiriye vy'ukuri kuko hari ibintu babayemo bakubwira ati ubu niho ngiye gutahura ko hari amareaction mpora mbona umugabo wanje akora nkaca niranda konti yuko ndiko hahama gukora data yahora akora nabi yahora antera ubwoba nkavuga ni ntazasubire kuvuga ntazasubire kugira gutyo urumva ukaca usanga hari abagabo bagize imigenderanire mibi cyane n'abamama babo ni nk'uko navuga nti mu kuriha canke mu guhana abavyeyi babo ugasanga abo bubakanye b'abagore bagiye kubaho ubuzima bubi canke imigenderanire mibi canke absence y'imigenderanire tout simplement kubera iyo ico kibazo kitigeze kihava hagati yabo na mama wabo rero ni vyiza ko tumurikira kuko hari abantu n'ukuri wiyo tuvuga sanga ibintu bigoye vraiment ntivyumvikana rero ikindi naco nashaka kuvuga nuko twomenya yuko nkuko nabivuze imbere hariho blessure domine izindi hariho nini izibiri imwe canke zibiri zamazi domina zamaziri hejuru y'izindi nababwiye yuko atamuntu umwe ataronka ibikomere kuri inose mugabo nico gitume Yesu yavuze ati il faut que je m'en aille ngo je dois vous envoyer le consolateur ntezo kugenda ngo ndaburungikire umuhoza sabye uwo muhoza afise akazi ko kuduhoza ahantu twarize iyo warize rero bisigura ko wababaye no akazi ka mbere akazi kampemu yera no kuduhoza rero igihe cyose uzo watahuye aho uremvye uzobwira nti mpemu yera ndagusavye nibonye nabitahuye bwa bundi ndahora nita kumwikomo bwa bundi ndagusavye Mana nuze ukize ino ngwara yahoje y'ugutabwa yo guhebwa no kugira gute kugira nshobore kuba umuntu muzima ni wowe muti wanje vy'ukuri amen. Nibaza yuko tuhereza kuri iri sengesho rya Dawidi muri Zaburi 139:23 avuga ngo Mana nsuzuma umenye umutima wanje nuncace umenye ivyiyumviro vyanje. Haleluya. Urabe yuko hariho inzira y'ibibi yoba iri muri jewe undongorere mu nzira y'ibihe bidashira. Baravuga mu Kirundi ngo oh Dieu sonde mon cœur mu Gifaransa sonde mon cœur. Turagomba ko Imana isonda imitima yacu. Reka tuzobibandanya muri audio ikurikira. Data ndasaba mu izina rya Yesu ngo usese imitima yacu. Mana ico cose kitaguhimbara kiri mu mushaha wacu co dukwegera kuvuna abandi no gukomeretsa abandi Mana kihave ni mu izina rya Yesu ndabisaba amen. Imana ibahezagire mugire umunsi mwiza abandi nabo mugire ijoro ryiza nk'umuherereye amen.